Basubiye kubaha ikaze abakunzi bikimenyesha makuru Itara Burundi mu kiganiro uno munsi tubivuge nagize amahirwe Frank Espoir ko kibashikiriza hano ku Itara Burundi nkaba kandi ndi kumwe na Kazabukeye niyo tugiye gufashanya kubashikiriza kino kiganiro. Ni kiganiro gifatiye ahanini ku basirikare b'abarundi basohoka igihugu bahawe amamisyon bakagenda kurangura amabanga yabo nk'abasirikare hirya no hino, aho turavuga abagenda muri Somalia, abari muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho tubona ko benshi bameze nabi, babiri mu buzima butari bwiza cyane, aho ntituvuze kugandagurwa mu ntambara. Kazabukeye ndabaramukije. Baramutse neza Frank Espoir, ndaramukije ariko baratwumviriza. Ego, uno munsi tugiye kuvuga ku basirikare b'u Burundi. Turabona yuko fa ku bwinshi haba muri Somalia, haba muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo muri Est. Turabona yuko abasirikare b'u Burundi no igitigiri kidasanzwe kitumvikana cyane ukuntu abasirikare b'u Burundi bapfa mu ntambara byo babiva ku Kazabukeye. Muri icyo kibazo mbajije, abarundi basanzwe bazwi yuko ari abagwanyi n'abantu batatsindwa mu rugamba, niko tubizi kuva kera. Ariko ibi byo turiko tubona muri ino minsi nuko mu rugamba bagenda batera imbere. Mu bindi bihugu bagenda bafita uburyo bikingira, ariko mu gisoda c'u Burundi hariho bitagenda neza cyane cyane muri logistique, novuga mu bintu byo kugira ngo babahe ibikoresho, ugasanga bagiye ubwa mbere bagiye badafite ibikoresho bikwiye, bataravye ivyo uwo bagwana afise. Ikindi kigira kabiri, ugasanga ikibajanye kugwana ntabwo gihuye n'urugamba barimo. Nkaha duvuze muri Somalia, je nagerageje ndabaza ba Somalia ni mwebwe mugenda mugwana nande, mugwanira iki? Abenshi bazi yuko kuja muri Somalia ari kuja guca amafaranga, ari kugira ngo baronka amadolari ashobore kuba yo kubaka inzu nimba atari bwayubake. Muri we abagiye kugwanira amafaranga. Muri ico gihe rero agiye kugwanira amafaranga, ntaheza ngo ashobore kwitaho cyane ku mwasi, ahubwo usanga icyatuma ico kituma gwana c'amafaranga ahubwo bica bituma ahubwo na bamwe muri bo hariho abashaka kuvuga batereka bapfe bajya babajera kugira ngo upfuye baronka amahera menshi. Ugasanga rero hariho amahera bandikira umuntu iyo yapfiriyeyo kuba imiryango yabo ntishikirwe. Ico gihe rero bagaca babona yuko iyo umusoda apfuye ahubwo ari inyungu kuri abo batwara, kuko aribo baronka amahera menshi. Haba no muri Kongo nkuko bivugwa yuko umusoda umwe iyo agiyeyo aba yandikiwe nk'amadolari 5,000 ku kwezi, ariko ugasanga bamuha 500. Muri ico gihe rero iyo apfuye naho ne bashobora kuba bavuga bati nimuzopfera muzoduha menshi. Iyo rero bapfuye ku bwinshi ni inyungu z'ababa batumye. Iyo rero ico kintu kiri mu bintu bituma bapfa ari benshi. Turi ngaho muri Kongo, iyo biraboneka yuko igitigiri c'abasoda twumva ko baguye muri urwo rugamba atari cyo gitigiri mu Burundi bavuga. Mu Burundi ntibegera berekana cyane, n'imiryango ntiyemerewe kubona ibiziga by'ababo. Mbega byo biva kuki kugira leta y'u Burundi ntigaragaze abasoda baba bapfiriye muri Kongo? Ikintu ca mbere niyumvira nuko kwerekana yuko hari abantu bapfuye uri mu rugamba aba ari ikibazo. Donc uba werekane gutsindwa, ntibashaka kwerekana ibitigiri nyabyo. Kandi ikindi naco novuga ko baba barabizi ibitigiri by'abapfa, kuko umwe wese abo bamuhaye atagarutse barabona ko aba yarapfuye. Muri ico gihe rero kuba batabishira habona no kuvuga ngo ntibashaka kwerekana yuko bariko baratsindwa mu rugamba. Ariko uravye ba Sadeke bobo iyo bapfuye, dufate nk'akarorero nka Afrika y'Epfo, urabona yuko bagenda kuzana ibiziga by'abasoda babo bakabitahana, ariko numva abasoda b'abarundi ntibigera babaha ico cyubahiro. Ico kintu ico bishobora kuba biva ko navyo, urabona yuko baravuga yuko mu kurungika abasoda muri Kongo
barungika abo ubwoko badashaka baravyera majorite n'abatwara abo bahora bagwana kera bakiri mu ishamba abo basanze mu gisoda bita ba XFAB bavuze yuko barungitse mu XFAB muri Congo canke bakarungika wahoze agwanira FNL mwico gihe n'abantu bataba bakunzwe cyane mu gihe avuga ati reka ndamujane ndamusekanishe nibwo bazori ko arigwanira ico gihe kugupfa ntabwo baba baranga umusoda yapfuye w'i Burundi kuko baba barungitse babandi n'ubundi bahora bagwana bavuga bati reka bicwe n'abandi bene wabo bicwe n'abanyamahanga ntibazotugweko ico kintu kirashobora kwerekana yuko kiri mu bituma batavugwa ukuri ku bitigiri by'abapfa kandi kuko baba bashaka inyungu nyinshi bo kwerekana ku Tshisekedi kugira ngo bahamane menshi ico rero kirashobora kuba kiri muri ivyo bituma batashobora kuba bovuga igitigiri batokwerekana bapfuye ikindi naco nukutaca ivutu abarundi babonye bapfuye kubwicurumva abantu bapagira ubwoba reka tugaruke kuri ca kibazo ca mbere wavuze yuko igituma abasirikare b'abarundi bagwa ku bwinshi mu rugamba hanze y'igihugu mu mamisiyo baba bahawe wavuze yuko ari ikibazo ca logistique tuvuge ku bijanye na ibi dufate ubu babonye ayo makaske babonye ayo ma antibar mbega byoca bihagarika kugwa ku rugamba ku bwinshi biragabanya impfu ariko ikintu cantangaje ni ibintu nasomye ku rubuga rwa Pacifique Ninazwe asanzwe arongoye ishyirahamwe Fokode n'umuntu yamwandikiye yavuze ko uwo muntu yamwandikiye yuko ajya makaske tuhora tubona bagendana abasoda b'abarundi bayakoresha muri defile honyene ari amakaske adashobora ko atari antibar donc atubogwa n'isasu amakaske nkayo twarayabonye muri Goma ku mafoto bariko berekana ivyo batoye muri Monisco ibikaske byuzuyeho bavuga yuko mu gisoda ca Congo naho nariko bimeze yuko babazanira ibikaske bitobogwa n'isasu hama ico Pacifique rero bamubwiye yuko muri Somalia abasoda b'abarundi batamenyereye kugendana amakaske na biriya bihuzu bikingira isase kubera bataba babimenyereye iyo umuntu bamurashe kugira batanga amafaranga aza gushumbusha imiryango barabanza bagasuzuma yuko uwo muntu yari asanzwe yari yikingiye imbere yuko apfa ikintu catangaje abantu basomye ngira ngo mwarabisomye abandi mushobora kuzobisoma mukavyirabira nuko abasoda b'abarundi bagenda bakafata umuntu barashe abashababu barashe bagaca babongera bakamurasa bakarasa ikiziga c'umurundi c'umusoda akakirasa kugira ngo berekane yuko uwo umushababu yari hafi yiwe arico gituma ijya kaske canke iriya ntuze ya muzu ikingira igituza iba yari yayambaye kugira babaha amahera mwico gihe uca wumva yuko mu mutwe ibintu bagwanira ari amafaranga kirababaje cyane kubona umuntu arasa ikiziga nibaze ko kwisi yose ariho mu Burundi babikoze urumva ko bo bashira imbere amafaranga kumbure n'igitumye bari muri urwo rugamba n'amafaranga mbega turavye technique formation militaire abarundi bahabwa bafise yoba ikwiye kugira bagende kugwana mu mamisyon uravye ku bintu by'ubuhinga mu gisoda cy'u Burundi barabufise kandi baravyiga ariko ikintu gituma baca batsindwa ni kubera iki umuntu avuye muri mission kwiga yahaba ari nko mu Burusiya canke mu Bushinwa canke n'ahandi uwo muntu kubera aza atwagwa n'abantu batize baca bamuronderera ikambi iri kure y'igisagara iri kure yo gushira mu ngiro bya bindi ugasanga uwo muntu baramwimye gukora muri domaine yiwe ibyo yavuye kwiga ntabishobora kukuronka ingena bishira mu ngiro kubera abakuru mu gisoda benshi nabavuye ku rugamba batize
mw'ico gihe bavuga ati uwo muntu rero avuye hanze araje kutubuza bimwe duhora turya bya ndongo bamenyereye yuko ngo mu Burundi bamenyereye bavuga ngo impene irisha ahiziritswe mw'ico gihe rero umva mu gihe barungitse abantu biga hanze abavuye hanze ntibashobora kuronka ingene bashira mu ngira ivyo bize ivyo ni ingorane mu iterambere ry'igisirikare yego turacariko turavuga ku basirikare b'abarundi bahabwa amamisiyo yo kuja hanze mu bindi bihugu mu rugamba hari amakuru duhora dusoma kenshi tukumva ko bagenda nta matelefone bafise nta duhamagazi bafise mbega kubura communication manque de communication nk'umusirikare agiye kurwana mu rugamba hari ico byoba byica kuri we canke ku gihugu canke muri communauté muri société rusange ego ngira ngo n'abari twumviriza no babwira ko je ntigeze nca mu gisoda mu gusa amakuru ndayakurikirana kuba rero bashobora kuba bagenda badafite telefone ivyo n'ibindi twanasomye nyine ku rubuga rwo kwa Pacifique umuntu yamwandikiye akavuga ngo bagomba kubaka amatelefone natwe amakuru twarayaronse yuko ari habo baka amatelefone kwaka telefone umusoda ari ku rugamba ntaho bitaniye no kumwaka ubwenge kuko nimba mwebwe bafite commandement iva i Bujumbura hama telefone umwe wa mushefu yarayifise bakoresha mu gisoda bakamurasa abandi ntibashobora kunyina bababwira kuko ntibaba begeranye uko biri kose bari mu rugamba umwe ashobora kuba ari nko ku metero zingahe undi kuri zingahe mu gihe rero babatse nk'amatelefone imiryango yabo d'abord ntabwo izomenya amakuru yabo yuko waba kihari ico gihe rero ikiba gikwiye nuko ubuzima umukuru w'abasoda bayemwo ari bwo buzima n'umusoda mutoya yobamo mu gihe adashoboye kwiyaka telefone ngo amarindwi atavugana n'umuryango n'abandi niba bakwiye kumara indwi yose batabonanye n'imiryango kuko nabo n'abantu abagiye azomara y'imyaka atazi ashobora gukomereka ashobora yeganire n'umuryango akagira morale kuko ibaze kwirwa urabona abantu bariko barapfa haba uruhande urimo canke mubo muriko murarasa uko kumubona abantu bapfa gusa ukamara indwi utigera uvugana n'umuntu muzima utavugana n'umwana wawe utavugana n'abagenzi ico gihe bazova bikoko n'uzo bavuyeyo ubwo birabatera kabonge canke ico twita solitude mu Faransa cyane gose yego kumbure leta ya CNDD yo bifise impamvu ibaka amatelefone wibaza ko yo bari iyo ngiye impamvu kugira irungika abasirikare hama ibaka telefone mico gihe nibaza yuko baba bashaka yuko nk'abamenyesha makuru tudashobora kuronka amakuru aba ku rugamba ariko baba bihenda imiryango yabo nayo iyo cigwa mu mporero je nibaze yuko babanka yuko bimenyekane byo barimo kuko muramwumva yuko hari gihe turonka amakuru y'ingene iyo bahunze bahunze urugamba canke babatanye canke babahaye commandement zinyuranye ari gihe bishika bakanyuranye commandement umwe akavuga ngo avance uwundi akababwira ati hagarara ugasanga commandement zanyuranye uwo uri kuri tere n'uwundi yibereye Burundi ivyo iyo twabimenye hari gihe tuba dutanga amakuru ngira mwaramaze gusoma mu kinyamakuru itarabonda igihe tuba dushikiriza amakuru mu ico gihe rero ngira ngo baba bibaze yuko hamwe bagumenya amatelefone twomenya amakuru ariko nibaza ko bihenda bazosanga ahubwo bapfuye ku byinshi kurusha uko bahora kuko babwirana bati yamara ngaha hameze nabi bakabwirana bagenzi babo bati raba nyene musubira inyuma ariko ico gihe ntibizoba bikunda ego tugaruke gato tuvuge ku gisirikare cy'u Burundi bega uku kurungika abasoda ku bwinshi kwandayishimiye hirya no hino tuvuge muri Kongo aho twumva yuko ubu yobageze ibihumbi 5 by'amadolari numva ko boba barabihinduye bashize ko akandi kantu gato mbega niyihe shusho y'igisoda cy'u Burundi mu gihe Evariste ubuyoba ashira imbere inda ntashira imbere ubuzima bw'abasirikare biwe uravye ibindi bihugu urabona yuko byitaho ku basirikare nko muri Afrique du Sud urabona ko inama nshinga amateka abadepite bagarutse baravuguruza leta bavuga ati no
bababwira babaho bagiye abasirikare babo ikiri kubica muri Kongo bari kuziriki bagiye gukora yiki ariko kwanda yishimiye muri leta ya Dede ibyo ntibirimo bega niyihe image ubona ku gisirikare cy'u Burundi ejo haza mu gihe byo bandanye baguma bavarungika gupfira muri Kongo ikintu kizobaho ni kimwe nuko abasoda benshi bazopfira muri Kongo ndashimiye nawe aherutse kuvuga yuko afite ubwoba yuko bazoshika Burundi abazoba baheje kugwana muri Kongo mwico gihe ikintu kizoba niki bazobura bagwanira Burundi igisoda c'u Burundi kizoba casambutse kubera kirimwo ivyo bintu byo kurungika abantu babacaguye ku bwoko canke iyo bahoze canke bagafata abana bakibarokirite ubwo nyene bakaca babarungika bakaca kugwana n'abantu bamaze imyaka n'imyaka bagwana abo bana nabo bataramenya urugamba ivyo byose bizoza bisambura igisoda c'u Burundi ku buryo uburundi nabwo nibwagera gutegwa hazobura bagwanira igihugu ico gihe rero ni ikintu kibi cyane iyi leta ya CNDD-FDD izobikoze mu gusambura igisoda ubundi igisoda c'u Burundi n'igisoda camye cubashwe kuva kera ariko ubuye umuriro uriko urabiraba urabona ko kiriko kirasambuka abantu bari bakomeye benshi bariko barakukuruka ariko abo bana nabo babatwaye mu rugamba bataramenyera batafite na kode bariko baragwanira batazi ico bariko baragwanira ariko bagwanira inyungu z'umuntu umwe gusa uribaza ko kumbure hari umunsi abasirikare b'u Burundi bashobora kwirevolta kuri Ndayishimiye abarundi ukuntu bameze rero bavuga ko umurundi ari gwica ruhotse umunsi bo bikora ntibotubwira kuko twebwe turabasivile umunsi umwe mu gitondo twovyuka ivyo bakora babikoze kuva kera abasoda b'abarundi bamye hari ivyo barinze ikicuzo kumva cavuzwe n'ikizoba capfuye ubundi bwo nibaza yuko badafise umutima wo kwihangana gushika ahatihanganirwa iyo umuntu yarenze umurongo utukura kenshi baramukosora mu Burundi nta muntu azayigira igihangange nari ngira ngo mwarabibonye abagize ibihangange kanatsinda ngira ngo muramaze kubona nk'abatwaruriye mugambwe CNDD-FDD nta numwe muzosanga yarakukurutse ameze neza kenshi usanga umuntu iyo agiye gukura baca bamwica canke bakamufunga canke akangara ni gake uzosanga hari umuntu afite imyaka 70 irenga yarakoreye urya mugambwe neza mu nzego hejuru ego reka tugaruke kuri no nyifato ya Ndayishimiye afise abasirikare muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo inyuma yo gufatwa kwa Goma imiryango y'ibihugu novuga nk'umuryango wa SADC hamwe na EAC bakoze inama ariko Ndayishimiye yarayiboyikose agenda muri Amerika twamubonye ari muri Amerika ariko ntiyahaye agaciro iyo nama yariko yiga kuri ibyo bibazo bya Kongo n'ingene botorera umuti mu bantu babiri bari gutegerezwa kubayo Tshisekedi na Ndayishimiye bari gutegerezwa kuba bari kuko ni bamwe mu bagize uruhare muri iyo ntambara mbega wibaza ko ari yihe mpamvu Ndayishimiye inama atayibonetsemwo ni yihe mpamvu Ndayishimiye yoba yarahemukiye abandi bakuru b'ibihugu ku bijanye no kwiga umuti urashe w'iki kibazo kiri muri Kongo ahantu umuntu yobironderera co kimwe na Tshisekedi nawe n'ubwiwe ntiyagiye Tshisekedi yabikurikiranye online yabikurikiranye online ariko nawe ntiyavuye hari ngo agenda ahure n'abandi ni ukuvuga Ndayishimiye arafise umugambi basangiye na Tshisekedi uwo mugambi ukoreye ku bintu programa bise Hutu Power ni umugambi w'ihonyabwoko ry'abatutsi watanguye mu myaka ya kera aho hatangura za paripeti zubakira kuri uwo mugambi genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda nayo yakorewe kuri uwo mugambi wa Hutu Power rero izo nyigisho zarasuye ziravyuka aho nahantu uzokumva ngo hari abantu bita abantu n'abandi bitwa ngo banerotike cyangwa ngo ampire hima izo mvugo abantu uzozumvana bazuba bari muri uwo mugambi rero kuba atagiye hariya birashoboka yuko mu mutwe afise wa mugambi wo kuvuraho ubutegetsi bw'abatutsi aho buri hose kuko mu majambo yiwe ku bantu bavuganye nawe avuga ati tuzogenda mu gihugu intambara yavuyemo
dufate n'umutware waho tubatwarane dutware n'igihugu cose kibe igihugu kimwe n'u Burundi. Donc urumva rero yuko umugambi ushobora kuba uhari, ari naco gituma agira amakashikashi kugira ngo arabe yuko yokwisuganya neza kuri wa mugambi wewe. Ikindi nokongera ko kuri ico ni imihari igwanira muri Kongo. Ndibuka ko mu minsi yeze hari umuhinga yigeze kuvyandika ko aravuga ati aba FDLR n'abandi bariko bahungira mu Burundi bazoteza ingorane mu buryo butatu: mu buryo bw'umutunzi, mu buryo bw'imibano, ati no mu by'umutekano. Ivyo bintu rero abantu batabiha agaciro n'abantu badafise kazoza kubona ibiri kure. Ubundi bwo uri kuraraba umugambi wa Ndayishimiye wo gusiba muri ya nama ugaca uteranya n'abantu bariko bahungira muri Bujumbura ku bwinshi bavuye muri FDLR n'iriya mihari yindi gwanira muri Kongo irenga ngira ngo 200, abo bose bariko barahunga batariko barabasopa ngo bakubafate abasoda babashira kwabo babarojisire haseri menya bariyo ejo bakora ibara. Ego turiko turagana ku musozo ariko tugaruke kuri ako kantu uvuze n'iyihe shusho y'u Burundi kuri ibyo uvuze mu mubano mu mutekano hamwe no kuri ibyo by'ubutunzi FDLR hamwe yo kwinstara mu Burundi. Urabona hari genocide yoshoboka uno munsi? Novuga ngo n'abahinga babigwaniye imyaka myinshi, murazi kuva 1994 bahungiye Kongo bavyigisha n'abana babo, uri kurabiraba mu mavideo urabona ko ari abakombata baba barabibigishije. Genocide zoca ibandanya iba ishobora kuzobandanya bakusivuga ngo ntirikiraba kuko nkuko ngira ngo tugeze kubishikiriza mu kiganiro cacu ngaha mu migambi baba bafise yo hari ko muri 2020 hatamututsi n'umwe wagifata ingingo mu Burundi, niko biri nta uzosanga umututsi afata areka afata ingingo. Ngira nujya n'icegera c'umukuru w'igihugu ariwe abavuga ngo aserukira abatutsi ujyamaze kugira vese inshuro zitatu, nta ni dokima ni mwigera ubona asinye. Rero genocide zocinyaruka kubera iki? Kubera abo bantu bazanye amafaranga, ajya amafaranga nayo aje guteza ekonomi umutekano muke muri ekonomi y'igihugu. Cari igihugu gisanzwe gikenya amadovize giciye kironka amadovize y'umurengera ataco aje gukora atakintu bashoye hanze, ni nk'amafaranga y'amibano. Ayo mafaranga ubu yamaze guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kubera na todo shanje yakorotse i Burundi, hama hazoba hasigaye ico ca security. Abo bantu nabo amafaranga bazobona aheze batangure kwiba, hama bace baja no muri ivyo vy'ama genocide ivyo bintu baba barize baba professionnel muri ivyo bintu vyo kwica abantu. Ivyo vyumviro vya genocide bazovyigisha mu bandi, ejo uzosanga biraye ku Musaga canke Nyakabiga barigisa abantu. Kubera iki? Bavanze n'abanyagihugu aho kubegereza mu makambi kure y'igisagara, kuko na haseri ivuga yuko n'amategeko mpuzamakungu avuga yuko impunzi itegereza kuba mu birometero birenga 150 vyaho iri gaho bavuye mu gihugu bavuyemo. None ubu bariko baje Bujumbura mu Buyenzi, ubuye inzu kugira ironke usanga yadugije ibeyi kubera abo bantu bahunze bava muri Kongo. Ivyo rero bizoteza nk'uko umuhinga yari yabivuze niko bizogenda, zoteza ingorane muri ekonomi, mu mibano no muri security. Arivyo warumbajije cyo kwashaka kuba ihonyabwoko bakaritegura bakigisha abandi bikoroha ingene banyarutsa kwica abantu. Bivuze ko uno munsi hariho impamvu yumvikana abanyagihugu b'abarundi bagize revolution bakikura ko iyi ntwaro ya Dede. Mbega hamwe huba ku kavurumayi mu Burundi ibyo kononekara byose byobazwa nde? Mbega hokogwa iki kugira ibintu nk'ibyo birindwe ntibibe? Kugira ngo ntibibe nuko Uburundi bwogira novuga ngo bakegeranya abantu bahunze bakabandika,
abavuye mu gisoda bakabashira ukwabo, hama abasivile bakabashira ukwabo, abo basoda bakabasubiza leta ya Kongo canke bakabasubiza ya migwi ijejwe kuraba ko atamabi akorwa mu karere, kugira ngo leta yikingire ntifate abagenosideri ngo bavange n'abanyagihugu, kuko nibo bazokora ibara, nibo bazokwigisha abandi. ntaguciriyemwo uvuga yuko leta ariyo yobikora, ariko wibuke yuko n'imbere yuko bino bitarashika twagiye tubona abakuriye FDLR bari mu Burundi bari kumwe na Ndayishimiye. Urumva ibintu batangiye gukorana kuva kera, urumva uno munsi bo kwigizayo abo ba FDLR. Hari ibintu ashaka kugushira mu bwenge, uko biri kose nimba bashaka amahoro kwagira ko Burundi bugira amahoro, bari kwibuka yuko hariho nk'abashika 600 bamwe bigera kuvugwa yuko bashobora kuba bari muri leta kandi barakoze na jenoside mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abo bantu mu gihe batazi ko batarabatanga boreka kubahuza nabo bakoranye nabo bariko barahungira, kuko nibahura bariya bafise nimba bafise ubutegetsi abandi baracafise bya vyimviro nabo bagasubira bakinjiramwo, ubu urumva ivyo bazoca batashoboye gukora yuko bizoca vyoroha ingene babikora. Ico gihe rero ni leta badashitse mu bwenge, ubwo umuntu abuze ubwenge n'Imana iramuheba, badosanga bishize akakoze mu izosi, ejo usange hadutse ubwicanyi butagira izina mu Burundi birenge uko vyahora, n'ubu nabwo bitari bibuze bizoca byunyuka. Kandi urumva niyo hamara kuza kaduvaye mu Burundi, nibaza ko CNDD-FDD itokwizera yuko izotsinda urwo rugamba, kuko abantu benshi bararushe, barakenye, barashonje, bafise inzigo itagira uko ingana, babuze ikintu bita imbarutso gusa. Hari uruhare ubona ibihugu bibanyi canke imiryango y'ibihugu by'aka karere byoterera kugira barinde ibyo ntibishike mu Burundi, ibi biri kuba muri Kongo ntibishike mu Burundi? Jewe nari ko niyumvira nti bariya bahoye Tanzania bari kuba bakoreye ku maraporo ashikirizwa n'abaharanira akazi na muntu nko mu Burundi, ariko nta kibanza mbona bahaye societe civile ngo zibwire ico zivuze. Mwico gihe rero ni ngorane cyane, bajejwe akarere nabo bariko bari muri vyo muri Kongo nivyo bariko bararaba, ariko ivyo Burundi bazokwikangura kera ibara ryaguye. Nshinga ntayikaza bukeye ikiganiro cyari tubivuge mu gusozera, sinzi nk'akajambo ka nyuma ushobora gushikiriza abakunzi ba kino kiganiro, abakunzi bitara Burundi. Ubu turavye sujet twako turavugira ko sujet y'abasirikare b'abarundi bagenda mu mamisyo hanze y'igihugu, ariko bapfa ku bwinshi bivanye nuko abadafise protection technique professionnelle by'igisirikare n'ibindi. Je novuga nti abarundi batwumvirije bobwira babajejwe bakitaho abasoda b'abarundi, bakabagura ibikoresho bikwiye, amaprotection y'amakaske, bakabarekera amatelefone, bakabarekera najye mahera baca bakayabashikiriza imiryango yabo igashikirirwa, kuko dusangiye isoko, dusangiye gupfa no gukira mu miryango. Rero abakunzi bacu uzoronka amakuru mashasha azotwandikire inbox, kandi nibi turiko turaganira babisangize n'abandi kugira ngo ikiganiro cacu kishikire benshi, hama ico twavuze uko bitabereye nabo bavyandike muri commentaire ko bavyumva, kuko umuntu wese ngaha muri commentaire twazuguruye, umuntu wese agira ico ashikirije, kandi turabararitse no mu biganiro bikurikira, ntabwo duhagarikiye ngaha. Murakoze. Ego cyane, urakoze kaza bukeye, murakoze namwe mwese mwariko muradukurikirana, mwariko murakurikirana kino kiganiro tubivuge. Ni byiza ko tubivuga, kandi nawe ufise icyo uvuga utwandikira inbox ukabivuga nawe tuvuge, kugira amakungu abarundi tubyumve tubimenye, hama tumenye ingene tubigwanya yabi biriko biraba uno munsi mu Burundi no mu karere. Francois Ndizeye nagize amahirwe yo kubashikiriza kino kiganiro, ntumiwe mpawe akaryo mpawe umwanya n'itara Burundi. Ndabashimire kandi cyane kuri icyo cyizere mwangiriye itara Burundi. Murakoze cyane, naho ubutaha.